kwibaza muri benshi cyane mwanye mwibaza cyari cyo Vyuka Group of Companies no musi turi hano kugira ngo tubasigurire vy'ukuri turi bande. Vyuka Group of Companies ni société impersonnelle ikorera mu gisagara ca Bujumbura nk'imwe mu entreprise yose asanzwe akorera hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Nishira hamwe twiyumviriye mu ntumbero kugira ngo tuzane ishusho tuzane icizere kindi gishasha mu gwaruka. Dukorera mu bisata bitandukanye, ivyo bisata twaje kuvyumvira kuko twaje kubona ko ari byo bishobora gutuma ugwaruka rushobora gutera imbere mugabo kandi rushobora no kubeshwaho n'impano n'ubushobozi vyabo. Vyuka Group of Companies dukorera mu gisagara ca Bujumbura, commune Ntahangwa, zone Kinama, muri quartier Carama, aho benshi bitwa ku mayira abiri. Dusanzwe dukorera mu bisata bikurikira. Igisata ca mbere turatanga inyigisho, Vyuka Business Academy. Muri ico gisata dutanga inyigisho zitandukanye, aho inyigisho zimwe tuzitangira ku rubuga ku buhinga bwa none byo twitwa formation en ligne. Turigisha ibijanye no kwitunganiriza imigambi, turigisha ibijanye na marketing, turigisha ibijanye n'uburongozi bwiza, turigisha ibijanye no kwiteza imbere, turigisha kandi imbere n'ibijanye n'ubworozi n'uburimwe. Sivyo gusa, turigisha na design, turigisha abashaka ivyo kumenya gufotora, gufata amasanamu, amafoto canke ama video, byose turavyigisha. Izo nyigisho twazumviriye mu ntumbero kugira ngo abarundi baronke ubumenyi cyane cyane ugwaruka bongere bitunganirize imigambi yabo. Muri Vyuka Group of Companies turakorera mu gisata cyo kumenyekanisha amakuru, cyo guhanahana amakuru, ivyo two kwitwa secteur médiatique, aho dufise Vyuka Magazine, kinyamakuru gikorera ku rubuga ngurukana bumenyi, kigakwiragiza amakuru ajanye no kwiteza imbere mbese n'amakuru ajanye n'abana bari bagenda bakora ibikorwa bitandukanye. Turafise na Vyuka TV, aho dukorera kuri YouTube, tugatanga za nyigisho, tukongera tugatanga n'amakuru atandukanye yabiteza imbere. Muri Vyuka Group of Companies turongera tugakorera mu gisata novuga c'imyidagaduro, divertissement, aho dufise studio nziza cyane abantu bashobora gufatiramwo amasanamu, amafoto. Turafata amafoto, turafata ama video mu manza zitandukanye, mu birori bitandukanye, kandi ku giciro ciza. Bien sûr twavyumviriye kugira ngo dushobore gufasha ugwaruka bakoresha impano zabo. Muri kino gihe ni benshi cyane biga ibi bintu, ni benshi cyane biga ama design, ni benshi cyane bazi ivya videography, ariko aho babikorera bakabura. Muri Vyuka Group of Companies turafise igisata kinini cyane gose cyo ufasha abantu bakeneye kwandikisha ibintu no kubisohoza, ivyo twitwa printing, design na secretariat. Ivyo birahari, ni kuvuga turakira abantu bakeneye kwandikisha ibintu n'abakeneye kubisohoza n'abakeneye gukoresha ivyo bashobora gukoresha mu mapromotion ya entreprise yabo. Turavuga imipira, turavuga ama banderole, turavuga inkofero, amakarne, amakalendrier n'ibindi bitandukanye, byose muri Vyuka Group of Companies turabikora. Sivyo gusa, muri Vyuka Group of Companies dutegekanya kwagura imigambi yacu, Vyuka Business Academy igahinduka ishuri rikomeye, ugwaruka rucamwo rukiga, abana batonya bacamwo bagategurwa, tukashira ahabona impano zinyegeje mu Barundi. Mugabo kandi muri Vyuka Group of Companies dutegekanya guha ikaze impano zitandukanye z'ugwaruka, bakaza bagakora, bakaza bagashira ahabona impano zabo. Muti none amahangiro ko ari menshi, turiko tuja hehe? Turiko tuja kubaka ikintu ugwaruka bwo ngaha mu Burundi mbese no ngaha muri East African Community bazisangamwo bose. Ugwaruka gwinje muri Vyuka Group of Companies rugasangaho bwa bumwe, rugasangaho ikintu kiza gutuma rushira habona impano zabo. Niyo mpamvu twace dushiraho n'ikindi gisata cyo gukurikirana no guherekeza abariko bari yungunganye, cyo donc yitwa accompagnement entrepreneurial. Muri ico gisata rero ugwaruka ruraza
rukamenyekanisha imigambi yago, mbere tukanarufasha ingene bayikosora n'ingene bayinagura. Ari naho twace dushiraho cabinet de consultants, vyo twiswe vyo ka business consultants, aho dufasha rero abantu kunagura no kuryohora imigambi yabo, tukayibandikira tukayibategurira mu turi kumwe n'abahinga babinonosoye. Rero muri Vyuka Group of Companies iyo turiko turaja murumva ko ari hanini, kuko turiko dukorana cyane cyane n'ugwaruka, turiko dukora cyane cyane tunyegurura impano zari zinyegeje mu gwaruka. Muti none kweri kuno munsi twateguye kino kiganiro, kweri kuno munsi twabateguriye ino siguro. Nshuti bagenzi mudukunda kandi mudukurikirana, twagomba tubahamagarire ubwa mbere gukoresha ama service yacu. N'ama service azimbutse, n'ama service akogwa n'abahinga, inyigisho dutanga zitangwa n'abahinga babinonosoye, ibikorwa dukora bikorwa n'abahinga babinonosoye. Dufise ibikoresho bigezweho, ibikoresho vyiza, dufise kandi n'ikibanza cagutse categuriwe gukorerwamwo ivyo bikorwa byose turiko turababwira. Cakabiri gihambaye cyane nuko turi hafi yanyu, turitwararika ivyo mwipfuza, turitwararika ivyo mukeneye, tukabakorera bijya byose mushaka mu bwiza no mu bangutsi muba mubikeneyemo. Vyuka Group of Companies ni icibare c'ugwaruka. Nagomba abarundi bose bumve yuko ari ishirahamwe ryabo, ari ishirahamwe ry'abarundi bose en general, kugira ngo mwumve yuko iyo ukoranye na Vyuka Group of Companies unezereregwe kubushigikiye iri terambere ryacu, iri terambere ry'u Burundi, iri terambere ry'abarundi bose. Turabashimiye rero kuri uno munsi, turabakengurukiye, tunabipfuriza kandi gukorana natwe neza. Turabiteguriye, dufise ama service menshi meza abiteguriye, dufise abakozi babishoboye, bavyigiye, babiteguriye, kandi twongera kandi tubipfuriza n'ibihe vyiza hamwe na Vyuka Group of Companies. Murakoze.